nk'umuntu nk'uwambwiye ibintu nk'ibi inye kwere nimumva kazanje fresh namurondereye umugabo ndaramutanga nabamutya ivuna kura kwa macho nje bijya ntaco bintu waye kubera ko ujya ntiyari uwa mbere kandi ntiyari uwanyu ubu ni yandi over umukozi umukozi yepye shira impuzu aho mu vyondo niho sawa sivyo Camamare vyitwa yuko noba narabavurigira nabo ubunye nabo iyo bari ni kwanshishwe shituma murashisha none utwari tutwara Dani cyuzuye oya reka ndakuzuriza fata ndakuzuriza wozo tutwara Bazi kiyazo visi ndagwera ukufisi ndero nusubu wapi natwe turahinduka hari n'abahungu usanga bigenda kujya nyene bikavana ararosundi aramuhemukiye so ariko arababa sino bimuhora ego kweri sino besha narabaye ASE TV, every story matters. Yes bakunzi ba ASE TV muraho meze fresh turiko dukora ivyunguka umwuga ntawo tuzi cyane gusa Camamare ni wari umuyuwaya besha ngo arabice ntavyo nzi vraiment no bambesha ariko a long time umukaka mutamubona kuri ASE TV ngo mwambare jipera mwambare jipera nabereka ko mbishoboye niwe wayishonye ko ariwe wayishonye rangura iki ndakiriha ingushone ugire kujya bajya bagize apana bajya bagize kujya bagize cyane ntaco bigire oyaye gifuye ndakiriha twagiye mu byunguka tumanze tukakubita kazi tukageze fresh ariko meze fresh amakuru ya ni bya mukobwa yitwana umukobwa Leila mwari kumujyana imari ku mutwenzi mari nta mwahuye oya vraiment Leila wawe ntabwo duherukana narahebanye ntabwo twigeze dukunda bisazi byarahetse inde yasatse tore pemberi kwa tupisha kufakazi wajifanyie kazi wewe twabonye ko atazi tena rasatse wamusatse bibiliya oreka kwigirisha ivyo gute atamurongo n'umutsi taxi motare ni sawa amahera reka naboneka bibiliya haraditse yuko ncoreka nanone nk'ingazi basi nturakora ntumpari ifiti basi ndaje fresh lakini sasa kaka jewe bagukora ikigano na Leila kweli binambwiye ibintu ko bimeze fresh Leila ubasiga afise umushuga daddy birashika sometimes nyine abakobwa biki bana simu ya muzuri kweli kaka none kaka ndakubaza ibintu vy'ubutahere ubona gute ubuzima bwanse umuntu azocaja gukwiga umwuga mama yangu byanse arega byanse WJ yaravuze ati byanse tuzo wewe ni hafi bubanzi tike ni cyata ni 15 vraiment ubushitse kubera wo mu misozi hari irumva kwanza Jesse no duka harabaye bujungu none hano na bajaji ngenda na 1500 utumbwira iki buba mu we babunyabonyegeri yamba mukire onze yahe aho kuri onze bubanza uba warenze muzinda hagati ya Musenyi na Muzinda kumbe ntuba kuri centre bangaho aho rugo ya naho nyene ni centre yose hajya kuri kwikambi nta centre hari wowe warasatse kandi ubu hajya harazimvye none ndakubaza aho urahereye njewe mani je nari mpari kimwe co nuko mwigira ibintu byinshi demu wako kwanza vipi demu gani sisi ara kuri umudemu ni struggle ya maisha sometimes umenye ko hanye turi kuhisi kandi isi guma irukunya wari kurarerera abandi kwambwa sikia kamera unasikia hiki jamaa kina adabu sasa ndakwa mwakuna igingana gute mwakuna igingana gute sha umwaka warahatswe hagiye arongoye nyene mugikunda cyangwa yaragera gusezera na invitation araguha byama invitation nigeze mbona none wamenye gute ko yarongoye ntiyagusezeye no kuba kuso yagendanye n'umuntu kumaja mu make yagendanye n'umuntu n'umugabo undi mugabo nande umuntu yiyemera uko ndi kose ndavuga ati nje ntabwo nobandanya n'umuntu gena n'abandi bantu nca muco yaguwe dufyitiriza ntiturimo cyo yaguwe iponyo nirimo iponyo niki inoti mu byampoye irashobora kubirimwo nta wamenya kuko iyo ponyo n'undi muntu yabanyifite ntabwo yari bugere none wari urindira iki kuyarondera kuva warondera ugeze kurangaye mbega twumve ko nuzokurikira atazogutoka gute bakuriye umudemu we nawe urazi kibazo wewe barakura demu wese unajifanya uko ngangari unajipigaga urazi kibazo Camamare ngoja ndibaza we twandikiranye neza turavuga ati dukora ikiganiro
nyuma ari ubwo budemu bwakuzanye we kiganiro kagerere ngani kire kwikorera shuti we Martin umuntu akuza akaguma amaze budemu wabuze ibyo mbaza wambwa none ndakubaze kwa ndagiye ko sasa urete we kujya mudemu yari jone kaga afisa amataje arabora kwazo gutoka umva ndagiye tuongeye kwa umva rero ndakubwiye imbugo sada bwakureze urazi ikintu nokubwiye nje bijya ntaco bintu waye kubera ko ujya ntiyari wa mbere kandi ntiyari wanyu kandi kugeza n'isamfise umudema anamurenza yitwane wewe wamuvuga abademu bazoza barabakujya uko nyene tumuka aina shida aina nta kibazo gihari hari umusherufu we nawe ushoboye kumunja munje nzoro nkundi navyo nshoboye uko umwanya nta nuwo nifitiye jewe none ariko kwanza tuvugisha ukuri sivyo tuvugisha uko turakora ngaha tuje kwanza ahubwo gukora ngaha wewe uhora wigira umuntu w'ingangari foke tuze turafasha abantu bako barakora kaka ni sawa meze neza uri kutwara muki impa ico nshiremo nanje ntwara sana ndagufatire mic sikumanura kunye cyangwa ntarangurinda muramubona ubuyu wayi ewe peti yangu je ndumukozi uragakora mu nkiweze wambwaho nene kujamo aho deje urimo none uwekereye kujaho kandi urimwo wahora nakumvise ariko abana zabana kunubona umva ngaye mayi nka wariru gatoyi uwo muntu wa muntu wingo mubwira ingo ubu ni yandi over umukozi udakoze ntakaje kandi wewe mwamwigira basani kura amaboko kaka sugumino kimwe gusa abantu b'Imana uwo muhungu ubwo twaherukana yarafise indero ariko kugeza isa asha kuwa mukosa adabu asha kuwa mwenye jeuri zarau we andi umva kwanza none yandi office amahirangana gute ko wiyemera agenda Kenya none kuko umunuka ngo je nta bihumbi 10 mfise mu mufuko urako nkenye sugumaka urako nkenye ndumukozi ariko none ndakora wewe kuri ko ndakora wari kurakora fatuko ndakwereke kuma ngaha abwa ngo jesi nkora mico gipawa inge none nuzuze ne kuri ndakwikanira mu kugi wora kwikanira gute bosi ni sawa none cunchorera kimya nk'igihumbi ngano acenga kanyanya unaiona hiyo mwabibonye ore gukubise hariya kakororere rimwe tura ako ka ona gipawa n'ikingi moja twende pole pole urinda gusiguma n'amaguru Ano mkozi yepya shira impuzu aho mu byondo niho sawa sivyo tuko turakora sivyo burya hari wari naba bari gukora ibinyene muto wazo bijana none utwari tutwara nani cyuzuye oya reka ndakuzuriza fata ndakuzuriza wozo tutwara oya wowe utwara ndakuzuriza wabonye ibyo wari kuragira nawe ko atacu wari kuragira haje kwiyorohereza wanga kumaramara ariko biraboneka n'igipawa n'ukuntu gifata ntabyo wigeze ntabyo nigeze kaka yo yaraguye none kuwe peti ko tibona ubyibushe burya burajya basi ubyibushe umutsetse gusa nta nguvu izuba yariguhenuye ntakunda kujya rero no gukora cyabiyeba byo ariko mu bantu batumye mpeba kuza nateka iwanje wowe urimo kandi waza kenshi kwe mu majambo make nakoze ikosa rizira n'abandi shaze mawora akunda ubu unye rero uteka gake kumva yuko uvuga ati cyama ni hashika n'ikibazo ibiganira iminsi yose wavuga witavye ariko ubu ntukiza kuko utateka umuceri ntajye ubugari umuhungu wapi cyese nje ubugari cenge umuceri n'akagari kududu ku gasosi sosi kameze ukuntu wari gutwara ibinyera cyangwa wari kurongereza ni ibinyene wumve kwana sura rindi na shirini hajya batu nimwe barabara hajya kwibara none barasigi wacu twese natwo dukorera barabara kwe
uvuze ngo uvugira ndiko ndakorerera ko nkora ibarabara genda shirayo urakuye abantu bose barabyumva ehe murabibona none ko wisabira hagufi gumugenda makiyo bakweretse aya ucuza umwiri ingene oya ni hariya urarushe sasa kaka shakuwa gangini Isusi ura upeti 5 ton gusa sasa kwangu sikii unasikia si ati yangu inguchu tori ngoro fani kaka we ingubandanye yo wararushe nabwiye ati yakuze urajya muri restaurant nta mahera yo kujya muri restaurant woronka wewe urateka cinateka ese ngubesha kesi niyemera shikirana vyazi na nesu kandi aguma nchingupa reka shikara kwa oya shikara ni sawa unachoka ni amna unachoka ni amna wewe mpira wanje wambwa we cameraman none we kufise ibiro bikenya kandi ujya cyane ni kubera iki nubikate twipimye ibiro je nta kinchika andi wowe wapimye ibiro bingahe urabyumva bahati yako cyanda kudodesha rero nawe reka njyewe ubutandiro bwawe ndabutse mwana wabuze gufise ibiro byinshi umuntu afise ibiro bikenya turamuzi ni shagira oya wicaye kure amna none cyane umuziko beba gabo kararemeye none hasi we umufere gahu wabwawe mbere tugende bukebuke we ndazi wapimye ibiro hajya ayi wapimye ngoza kwanza wapimye ibiro bingahe wewe 66 shagira ibiro yapimye kameramani wawe urabizi 60 ndashaka kubaza yuko muri ASE TV mugaburira abantu canke mubiriza inzara mukabaraza n'inzara shagira wapimye 43 ni uri umuntu manzu rindire tuza kongwe nere ko wicomora sa dupima ibiro kubiro umuzana uri moreno uri hake umuhungu wanyu muramugaburira nta mugaburira uyajya cyane mbere sawa yapimye ibiro bingahe ega senkande ni byinshi 60 ni byinshi 60 yapimye bingahe ntunyibagize mbwira rero kwanza ure demo wako bakamukube baye nasikia sasa kikiri gikosa adabu tuambize no kuisa ujya mutembwa ninda ntibabizi ikibazo nje muri message twandikiranye yuko uzi dukora ikiganiro hari by'amademo twavuye tumutefe tumubaze yuko byagenze gute mu telefone aracakoresha nimero nyene yimbire hora yi oya ntayo office vraiment nta numero yo office akoresha peri sanzwe n'indi ya WhatsApp igiye peri sanzwe oya zijya zose ntabwo akizikoresha akoresha izindi kandi izo zindi akoresha ntazo mfise jewe kubera ko numero yiwe narayifuse bakaranyanya ariko je sinza nti sana basi kaka dinete ndagowe ore sana ora ibi jone bagutwaye nda jone tuje mu byakazi none uri hehe rasta uvuga ngo bantu baka John ndakwereke wambwa urazi we kugayana uzokanyereke kuri kamera oya reka navye amakamera ngaho oya uvuga ngo bantu John ngure office iya bido none foto y'umuntu wawe irondera ku mwanya wose bana kugufata nabi none ma muri kandi ntuzarishe ntuzuponda ngo namuvuge nga ndamuzi muvuge nimba muzi muvuge natangurwa na B uradaho vuga byose namuzi vuga ariko atangwa n'ugo rudome atangwa n'ugo rudome uzomwivugira basi ntaba quelque part niba atari ugiye oya kere oya abahe yeye bashobora kuba yarimutse yimutse kandi atahigetse mvuge byose n'ubundi musheri we ndamuvuga vuga jema niyemera mu telefone cyo nabwira umusheri wumva umusheri atubwira nta numero afise akoresha yo Burundi
Nene hari amuze. He, Iski. oya, ntabwo ari hawe. Acha mini jende ni Shamariza bitu yawe kazi matangwa na B. Ndaza kugwa screenshot. Umvize ndakubwira. Staraga. Umvize ndakubwire wa mbwa. Tugende buke. Uko Saddam sometimes ntidukunda. Sawa? Natangwa na B. Umva wa musega. Igoro dome ndagwikuriye mu mutwe yo ndabizi. None ndakubatse. Abantu bose bakundanye ko muzimwe mwiharaje ngo be. Bazi kiyazo visi. Ndagweruka ufise indero. Nusubu wapi? Oh, Sasa abize binini cyane ntana gato. Ibiki binini. Ibisusu. Ndakubaza nawe. Nareyira. Sikaka kumakazira amakesi ya Reira kwanza. Umumbazi. Reira yakubwiye ibiki kubijanye n'ibyo. Twago zigara ngo yarasiga afise umushuga daddy yarakijijwe yakijije mu idini ry'abamizima. Afise umushuga dada akizwe mu idini. Yibaza. Gusa Reira nyene ni habirenze no muvuga kuko sindamutsi. Yes, ndamutsi gusa. Andi tugaye guca kure kwanza tuvuga ibintu biri seri. Ubu no Kanura avya. Oya, naimbeshe. Nta kindi kibazo ufise. Sugar mami. Inde. Je ntabashuga mami nkundana. Nabivuze jewe. None se ubivuze cyangwa uzurota iby'uburimwe wewe. Ayo na amazi yo kunywa rasta. Niki. G. Ayo jisi. Ingumu. Danyote wewe. None kwa G. Aya. Sasa unaniambia. Mimi naenda basi. Rero man. Kandi mana twakoziga kandi dejari imbere y'umushinga. Na leta nubwo yobona tuvuga ati abantu bariko barakorire garabara. Gusa ubu nugukora ivyo vyunguka. Ibi birunguka je mfise akamoto nzohaca. Nawe ufise amaguru nzohaca. Kumwe uranutse. Urumaze nta moto mfise. Wewe ntufise umuduga. Kinyabufura gisigaye ari gike. Umuhungu nje siniterefoko n'abakobwa. Wowe utaha umuntu mu kiganiro. Nene kibazo kiri he? Sasa mimi naenda basi Oya tumanze tureke turevugana inyuma y'ikiganiro. Akini ntunjanira ndakubuze. Si vraiment. Oya sisi reka ndakubwiza ukuri. Sinobesha. Sisi nari ndamukunda twari dukundanye but nuko nyine abantu bagira amahinduka mu buzima. Batsi bisigura iki mu Kirundi? Utagitahura ze kunyandikira muri inbox. Batsi mu Kirundi ni gute? Burya bafise amahinduka hari ukuntu natwe turahinduka. Hari n'abahungu usanga bigenda kujya nyene bikavana ararosa undi aramuhemukiye so ariko arababa sinobimuhora. Ego kweri sinobesha. Narabaye. Ariko niwe mukobwa wa mbere wakunze ukabitwereka twese ko wamukunze. Niwe wa mbere. None hari undi arakajone vraiment kandi n'udutaye twari seri. Gusa nuwo mfise no mwerekana ariko nasanze kwerekana umuntu mukundanye ni kibazo. Nikumusheto bumushite kwisoko. Aha, just simumaje mu makeno uvuga nije namudandaje. Gute rero? Nanje kamera yanje yaramuzuminga fresh. Namurondereye umugabo ndaramutanga nabamutya. Ivuna kura kwa macho. Una adabu. Nakura kwa macho wumva wese na demu. Arega twebwe ukuntu tumeze. Ni nkuko. Abantu batondeye pamu. Umwe yarosa kavamo. Ubu nyuma yiwe abashitse imbere kugira tore pamu. Kandi wahavuye hari undi hagiye nyuma cyayi. Ninge nuri isutwa rero aho baragushikanye mu masije. Ubu ntuci uribana urazi impamvu wibana wenyene narabakuvurugira. Ntibana. Warabanye na bafamba. Barakuvurugira utumapa. Turabizi. Ninko nanje vyitwa yuko noba narabavurugira nabo ubunye nabo iyo bari ni kwanshishwe shituma murashishura kila mtu arashishura kivyake. Oya nzivyo narabihagaritse vraiment. Wewe vraiment wewe. Kandi wowe wigira ngo uri umunyabwenge. Unteranye n'abantu nje ivyo bintu ndabikora. Skeki jawa. Niwe Mungu wa mbere maze kubona yasazishijwe n'urukundo. Merci beaucoup. Ndabibutse ko ari Santibu hinge gato bitugana. Nindi? Ni Santibu ja travaya twambika amazero nkuko mubizi rero mushaka umushore yatandaza amabaro afise quality urabona ko mberewe kaka. Adandaza amabaro afise quality impuzu wambara ukumva neza ko na mazero ibintu bituruta. Santibu ja travaya. Santi. Adresse yiwe ucuca inbox ikigushikira ushaka ko akwambika nawe kabego. Kaka asante sana kaka. Nashukuru sana. Asante sana mdogo wangu. Utakuwa na adabu siku gani? Arega. Kuna venta afu niko mdogo. Urazi umuntu ni mutaki kuheshimu na utamuheshimu. But wewe kuheshimiaga waneshi. Siku hizo una adabu.
Juu nasema vya sisi na vya nini? Nasema vya sisi tu unaingia mu vie privé ya mtu hauna adabu. Eti jusha kwa na kamoto ndo nataka kunisala. Shukuru wamenye fisi moto. Shukuru basi bakuzi ba STV. Kandi ya moto ni ya nasi wanje. Yende? Ni ya ntazi nubona ari gisomi nyuma. Ayana n'umwana wanje. Wambwa we. Nawe umwana wawe witwa bamwita Camamare aka bazoguhamba nikara. Bye bye STV. Sezera bakunzi ba STV. Bengu bisisi baragora mu byaye. Rero nk'umuntu nk'uwambwiye ibintu nk'ibi inye kwere ndumva kaza nshuti. Kanauma baba. Pole sana. Utaresha dore. Bakunzi bande. ASE TV, every story matters.